murakoze kubona mwashimye kubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku mboneshakure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Munyemerere ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abarundi botegerejwe gukunda ibirangurwa n'ugwaruka rwabo kandi bakongera bakanabibashorera, bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abarimyi bo mu ntara ya Bujumbura barababazwa n'ingene bataronka ifumbire ku gihe, bigatuma bacegwa kurima. Navyo nyene twabiteguye muri ano makuru. Aya n'ayandi mu kanya ndabashikiriza idonido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze, narimejeje kubibabwira mu ntangamarara y'ano makuru. Umukuru w'igihugu asaba abarundi gukunda ibirangurwa n'ugwaruka rwabo bitandukanye, bakongera mbere bakanabibashorera. Ivyo akaba yabishikirije mu ikoraniro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge ryabereye hariya mu ntara ya Karusi. Kwikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abarundi guha agaciro ibihingurirwa mu Burundi, na cane cane ibihinguwe n'ugwaruka. Twese n'umwe tuzokwama twambara impuzu yashonewe mu bindi bihugu, kandi natwe tubishoboye. Hariho ugwaruka nabonye rwamaze gutangura kuzishona. Iyo ndiko natembera ngenda ryoherwa mbona utuntu muza murakora. Dufume tuzana ibitambara, abakora ibitambara bivuye hanze tubizane, aba ari byo dushona. Ikoti wahora ugura amadolari amajana, izo kizimbuka twese muce dushatse. Abashikiranganji nabo akaba yabasavye ko bofata mu mugongo ugwaruka bagaha agaciro ivyo bahingura. Ndabasabe abari mu bushikiranganji butandukanye, dufate mu mugongo ugwaruka, dufate mu mugongo ugwaruka. Muriko muratanga ivyo vy'amasoko, mwibuke murabe biyugwaruka kubikorera mu Burundi, abari byo duhera kuja kugura intebe mu makungu yisize ngaha ntibihimbaye na gatoya. Tutangure turateza imbere mu kuza turabashira imbere. Harimwo abazi gukora amalogisiere, turaca tuja kurondera logisiere mu Bushinwa, mu Buhindi, kandi ngaha dufise ababikora. Tuze turabarondera kuko barimwo babona yuko twese turiho ku bwabo, ariko twaje gukorera ntivyogenda neza. Ivyo akaba yabishikirije mu ijambo ryo kurangiza ihuriro rigira kabiri ry'ugwaruka rw'incabwenge riheruka kubera mu ntara ya Karusi. Arakoze cyane Raphael Nyandwi kuri iyo nkuru yaduteguriye. Kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere congera kigwanya abanyonora amatungo ya leta, ngo bisabwa yuko abagenywe mu mabanga atandukanye bo kwerekana amatungo yabo iminsi 15 imbere yuko baja muri ayo mabanga. Bivugwa na Gabriel Rufyiri, akaba yabivugiye kuri uno wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Leta nshasha yarayihagiye ubwa mbere ibanzi ko bishoboka byose yubahirize ibwizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga iti: umukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere, abagize ibiro vy'inama nshingamateka, abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka, abagize leta n'abandi bose basanzwe bashizweho n'iteko ry'umukuru w'igihugu. Abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo mu itegeko nimero 1 agakwego 12 ryo kuwa 18 ndamukiza mwaka 2006 mu ngingo yaryo ya 29. Ryo tegeko ryo kugwanya igiturire ryo rishika kure. Iyo ngingo ya 29 yo ishika kure, ivuga iti mu minsi itarenga 15 iyi migwi meje kudondagura yose
mbere mwashaka dushize ko n'abana babo bakiri minere batarakwiza imyaka 18 bategezwa guca bagenda kwerekana ubutunzi bafise. Ku bantu barishe saison C batarigira baronka ifumbire, ikintu ca mbere kihuta la semaine prochaine baronka ifumbire, indwi batangura fomi bazihereza abantu bataronka ifumbire yabo ya saison C. Inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atangiye itegeko ko guhera kuri uyu wa mbere ishiramwe fomi izoba yatanguye gutanga ibirarane by'ifumbire y'igice c'uburimyi cace saison C mu rurimi rw'igifaransa. Twishikiye mu bibanza bimwe bimwe vyo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura kwirabira uko bimeze. Justine Siniremera atwara koperative inyishu y'umurimyi akaba yatubwiye uko byifashe ndetse nuko abarimyi bazoyitora kuko batanze avance iramutse iboneka. Ko twararimye saison C hama tuca tuyironka nabi fumbere yaje umuceri usa nk'uwamaze gupfa. Ico gituma abene gihugu bose barimye umuceri wa saison C bagize uruhombo rukomeye muri iyi saison C. Ntabwo yaje neza nkuko twari tuvyiteze. Abarimyi bazotegezwa kuyironka ko baramaze kuyiriha. Iyi rero turiko twishuza twarishe kugira abene gihugu bayironka. Nizeye neza ko ari zoca ikora muri saison A kuko turiko turagadika abandi bariko baratera nizo cikora iyi turiko turishuza ubu. Uyu murimyi we avuga ko ifumbire naho yoza igihe cyamaze kurenga kuko hari vyamaze gucegwa nk'umuceri bagasaba ko yoziraza kare. Go ifumbire kuyironka muri kino gihe twayironse nabi cyane. Ubu ariko barayitanga ibikorwa byararangiye ariko uko twayishaka siko twayironse nkuko tuyikoreshe mu bikorwa by'imiceri. Imiceri yarahombye bayituzaniye imiceri yamaze gupfa. Ntabwo twayifumbije neza nkuko byari bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze indwi imwe gusa kugira ico kibazo kizoba cavuye mu nzira mu ntara za Cibitoki, Bujumbura, Bubanza bazobe baronse. Tukiri mu bijanye n'ifumbire, ishirahamwe rihingura ifumbire fomi rimenyesha yuko rigiye kuronsa umwavu abene gihugu kugira ngo irima ry'agatasi rize rigende neza. Ivyo bikaba vyishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi Dr Sanctus Niragira. Tumukurikire. Uno muhingamo twagendeye rino hinguriro rikora ifumbire fomi, twaje kugira ngo turabe aho bagejeje igikorwa bahawe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo baduhingurire ifumbire abene gihugu bazokoresha kuri rino lima ry'agatasi. Uno munsi rero twari twishikiye hano kugira ngo turabe ivyo abarongoye rino hinguriro fomi bemereye umushikiranganje wa mbere batwemereye twese Igitega kugira ngo turabe ko yuko koko bariko barabishira mu ngiro. Uko twasanze vyifashe twasanze bari ku kivi. Nivyo murabona imvura yatasuye nabo batwemereye ko bagiye kongereza inguvu, mbere banatubwiye ko bakora amasaha 28 ku 28 imisi indwi ku ndwi. Twe nivyo twari tuje kwirabira, twasanze koko bari ku kivi, nivyo bari ku kivi, ariko turavye ivyo dukeneye ivyo twabatumye tukaba twabasabye ko bokongereza inguvu gusumba uko bariko barakora ubu kugira ngo turabe ko uno mwaka witiriwe uburimyi utohava tubera imfa gusa, ntidushike kuvyo umukuru w'igihugu yemereye abene gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongoye ishirahamwe ARB kutabandanya badindiza ibikorwa. Yongera agasaba umushikiranganje mushasha mu vyajejwe harimo inyubako za leta gukurikiranira hafi ibijanye n'irishirahamwe ARB risanzwe mu byo rijejwe harimo kubaka amabarabara n'izindi nyubako za leta. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. ARB tumaze iminsi dukwegana amatwi
kandi nabo nababwiye nti mwebwe ndababona ico mushaka mukwegura ibikorwa kugira ngo muhembwe umwanya muremure muhembwe menshi mugabe nagihugu bahomvye ayerebe nabwiye mushikiranganje ni mushasha namutije inkoni yankoni mwama namumanyereye ko akamari genda ubu rero ukomande ntibishobora kumvikana aho usanga akanogo ukazibona handitse ngo ayerebe umwaka ugahera ako kanogo batarakazi ndabesha kugira bampende ko bariko barakora barafata bakaringaniza akanogo mu ikaburimbi ngo bageretse ko bariko barakora ariho bari bagaca bigira ukaguma ubona ngo ARB umwaka ugahera ubundi ugasubira ubaho uzosubira kubona ikinogo zoca ndahagarara ntimvahagihetse ntakundi nokuva ndinze niyizira rero mbambaye nanje ministre nova ministre ntababaho deje ntababaho kuko ntibyumvikana ingene umuntu ashaka guhembwa gusa atakintu yerekanye yakoze. Mu guheraheza ano makuru tubabwire amakuru avugwa muri zone ya Kamenge ni hariya muri komine Ntahangwa aho ikiraro kigabura Kasenyi naho bita ku matafari cabomotse. Ico kiraro rero gatuma uruja n'uruza rutagenda neza na cane cyane abana bahaca bagiye kwishure ubu bategerezwa guca mu ruzi. Umuntu akibaza ati mbega n'imvura yagwira bizogenda gute? Abanyagihugu bo muri ako gace bagasaba leta ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ico kiraro gikogwe uruja n'uruza rubandanye ukuri kwamye. Peniera Kaze Mwami niyo yazindukiye. Aha turi ni kuruzi Nyabagere rugabura Gasenyi no ku matafari. Ikiraro caho kikaba carabomotse, abahora bahaca ntibakihaca ubu baca mu ruzi. Abana bahaca bavuye ku ishuri ntiborohewe na gato kuko hanyerera baza baratemba. Abenegihugu twavuganye bahaca ndetse n'abafise abana bavuga ko ari ikibazo aho imvura izogwira abana bazohava batwagwa. Nukuri intambamyi ni nyinshi kuko dufite abana bahora baca kwiki kiraro, ariko urabona ikiraro ko camaze gusenyuka dusigaye duca hehe hari epfo mu mwonga canke mu mugezi niho dusigaye duca kuduga biragorana. N'umuntu ararungika umwana kwishura ugasanga yahababutse kubera iki ahashoboye umwana ashoboye gutemba akagwa mu mugezi ugasanga agize gute aravunitse canke aranyereye aravunitse. Urumva ntitworohewe mu bisanzwe. Bagasaba leta mvyeyi leta nkozi ko hokorwa vuba. Ico twosaba leta mvyeyi leta nkozi ko bodufasha no kuri bakadukorera iyi Nyabagere bakaduha n'ikiraro gikomeye cyane. Cyo ciza no ubona nuko ngo dusabire imbere hama kiraro kikakoba. Ico kiraro ca Nyabagere kikaba kimaze indwi zirenga 2 carabomotse. Peniera Kaze Mwami niko no kuri iyo nkuru tugarukirije ko amakuru twete bateguriye kuri no munsi. Ndabashimire mwebwe mwese muriko murayakurikirana. Nshimire bagenzanje yatororokanije kugezaho ndayabashikiriza ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma Jean Claude Duwimana, Gilles Boris Ingabire batumye amajwi n'amasanamu abashikira. Gilles Verne Akimana akaba ari we yarahagarikiye no makuru Remo Prosper niyo nkone abashikirije. Ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho gutaha murakoze.